umukuru w'ubumwe bwa Buraya Charles Michel yavuze ko yaganiriye kuri telefone na Perezida Putin amusaba gutanga inzira ku banyagihugu bifuza agahengwe kugira ngo bashobore kubona ingena bava mu mujyi wa Mariupol n'ibindi bice by'igihugu byugarijwe n'intambara muri Ukraine. Charles Michel yavuze yuko gutanga izo nzira bikenewe na bujya mu mpera z'indwi ari Pasika kubo mu idini ry'aba Orthodox. Ibiganiro kuri ico kibazo cyo gutanga inzira byasa n'ibitari ko biragenda neza hagati y'ubutegetsi bw'Urusiya n'ibihugu bya Buraya mu gihe ibirego ku Burusiya byerekeye ihohotera ry'agateka kazina muntu navyo bidasiba kugwira. Ikiganiro kuri telefone hagati y'umukuru w'akanama ka Buraya na Vladimir Putin ni kimenyetso ko kuvugana hagati y'Uburusiya n'Uburaya kutahagaze burundu, naho atakimenyetso ko abo bagabo babiri hoba hari ikintu icarico cose babumvikanye. Muri ico inkuru ziva Bruxelles zivuga ko cyari ikiganiro kirekire ariko cyo kubwizanya ukuri ataguca ku ruhande. Bamwe mu baraba ibintu n'ibindi bakeka ko abahanuzi ba Putin n'abakuru ba gisirikare hari inkuru bamunyegeza. Umutegetsi w'ishiramwe ry'umwe bwa Buraya yavuze ko Charles Michel yabwiye Perezida w'Uburusiya idonido y'ingene habaye kwihenda mu mikenyuro n'ivyo amaze gutakaza bifise ingaruka mbi ku ngabo ziwe. Ibi bivuga ko kari akigoro ko kumuha inkuru adahabwa n'abamwegereye. Abakozi bo mu ishiramwe ry'umwe bwa Buraya ntibashimye gushira habona ivyo Putin yabwiye muri ico kiganiro.